Kaze mwese muri kubona kurekerana ibiganiro bya televiziyo Heritage. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro Bibiliya Ivuga iki. Tugeze mu gitabo canditswe n'uwitwa Yakobo. Kiri mu mugwi w'ibitabo twise les épîtres généraux, ni kuvuga ibitabo byanditswe muri rusangi bitandikiye umuntu umwe, nka biyavete Paulo yashobora kwandikira ugasanga yandikiye umugwi kanaka, mugabo ibyandikiwe abantu benshi. Ni bitabo bishika kuri 8. Gano giheruka twaravuze mu gitabo c'Abaheburayo, ubu rero tugeze mu gitabo canditswe na Yakobo. Reka turabe bwa mbere uyu Yakobo wariwe, hanyuma turabe nabo yandikiye, mu nyuma turaba ubutumwa yanditse ubwo aribwo. Ariko ndababwira ko Yakobo umwitwariko wa mbere yari afise nuko abantu bokumvira mu ry'Imana bakarishira mu ngiro. Abantu ntibabe abumva ijambo ry'Imana gusa, mugabo baba bumva bakongera bakabishira mu ngiro. Niwo murongo avuga ko uravye mu Yakobo umurongo wa 22 avuga ngo kandi muba bakora ivy'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha. Reka rero turabe kuko ibi biraturaba cane, ni kenshi abantu baba bazi ibintu vy'Imana bakavyumva mugabo bikabagora gushira mu ngiro. Rero uyu muhamagaro Yakobo ariko arahamagarira abantu na twebwe uratwerekeye. Ariko reka turabe mbega Yakobo ninde. Uyu Yakobo ni umwe mu bantu badasanzwe bahagarariye ishengero mu gihe c'intumwa. Ni umwe yari muri bene nyina ba Yesu. Hanyuma bene nyina ba Yesu igihe Yesu yari ariko arigisha ntibari bwamwizere, mugabo Yesu amaze kubamba ku musaraba agapfa akazuka baramwizeye, nkuko tubisoma mu biganiro vya mbere by'igitabo cy'Izakozwe n'Intumwa. Rero umwe muri abo yitwa Yakobo, uwundi nawe yitwa Yuda. Rero uyu Yakobo ari mu bantu babaye imboneza cyane mu ishengo ry'Yerusalemu. Ishengo ry'Yerusalemu usomye mu gitabo cy'Izakozwe n'Intumwa 15 urabona habaye inama idasanzwe, inama nkuru, yari inama yo kwigira hamwe ingene abantu bariko barizera Yesu bari barabanyamahanga atari Abisirayeli, ingene bokwemegwa nk'abizera, bokwemegwa nk'abantu basangiye umuryango umwe w'Abakristo. Rero irya nama nkuru yabereye Yerusalemu, umurongozi yarayihagarariye yahavuye afata icegeranyo c'inama ngene yagenze yari Yakobo. Uyu Yakobo tugomba dusome icete ciwe, impanuro ziwe. Rero cyo ni kimwe cerekana ko yari umuntu adasanzwe umwubahwa. Mugabo kandi usomye no mu gitabo c'Abigalatiya 2:9 Paulo ariko aravuga ingene amaze kwakira ubutumwa bwiza, amaze kuja mu bikorwa c'Imana, ingene vyamusavye ko asubira i Yerusalemu kugira ngo menyeshe abamwitangiye ingene ariko arakora. Abantu batatu bavugwamo nk'inkingi ni Petero, ni Yohana hamwe na Yakobo. Murumva rero ko uyu Yakobo yabaye umuntu adasanzwe mu buzima bw'ishengero cyane cyane i Yerusalemu, kandi rero ubutumwa yanditse muca mwumva ko nabwo nyene ari inkoramutima. Hanyuma ikindi twamenya nuko izi ntumwa uri kurasoma ibitabo bidonda kahise, ibitabo bidonda kahise k'ishengero. Aha novuga nk'igitabo c'uwitwa Nidan yanditse igitabo gifise umutwe wayo uvuga 2000 years of Christ power. Niho ushobora kubona amakuru amwe atavugwa cyane muri Bibiliya, nk'akaroro ingene ba Paulo bapfuye, ingene ba Petero bapfuye, naho rero uronka amakuru. Rero uyu Yakobo bivugwa ko yapfuye bamuteye amabuye bamuhora gushinga intahe Kristo hari mu mwaka 62. Rero igitabo ciyo mucangumva ko canditswe mu mwaka 62 utaragera. Usomye igabane ca mbere, reka turabe abandikiwe baribo. Usomye imirongo ya mbere 2 ubona Yakobo bwa mbere yidondora, hanyuma agaca avuga ati ndabandikiye abo miryango 12 basanzaye. Yakobo yari umuyuda nkuko mwavyumvise, ari mwe nyina wa Yesu. Rero yari afise umutwaro cyane ku Bisirayeli. Rero yandikira abo miryango 12 basanzaye. Murazi ko Abisirayeli basanzaye kuva kera, kuva bagitwarwa nk'iyagano n'Abashuri ahandi n'Ababuloni. Abisirayeli bari barasanzaye gose. Rero mu gihe c'intumwa
hari abisirayeli bari i Palestina, mugabo hari abandi bari mu zindi ntara. Nabo rero yayandikiye, mugabo kandi turazi ko uri kurasoma gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 8, turasoma ngene habayihamwa, hanyuma abizera barasanzara, abizera barirukanwa Yerusalemu. Rero niyo migwi ibiri, bamwe basanzajwe na kahise k'ingene bagiye barambukanwa, abandi basanzajwe n'ihamwa. Niyo migwi rero imiryango y'Abisirayeli yari mu bibanza bitandukanye Yakobo yandikiye. Hanyuma abandikira rero afise umutima ko iyo bari bobandanya bagumye kuri Kristo, mugabo cyane cyane bama ivyamwa vy'agakiza. Aho rero byari bijanye na Yakobo wari we, byari bijanye n'igihe yandika hamwe nawe yandikiye. Mbega none ubutumwa Yakobo yanditse n'ubuhe? Nari nabivuze, Yakobo ntiyandika avuga cyane ibijanye n'ivyizegwa, ntiyandika avuga ngene abantu bakwiye gutahura igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, cukudupfira, c'amaraso yiwe, cukuducungura, oya Yesaha ashimikira. Canke ntiyandika avuga ati mwirinde abigisha b'ibinyoma ameze ukunukunuko, izo ntavyo avuga. Mugabo umutima Yakobo ariko arandikana avuga ati nimushire mu ngiro ijambo ry'Imana mwumvise. Ubuzima bwanyu no Kristo nibugaragarire mu byo mubayemwo. Atanga rero impanuro zikomakomeye, impanuro zerekana ko ubu Kristo budakwiye kugwa mu majambo gusa, mugabo ukwiye kugaragarira mu bikorwa, mu ngeso zihindutse. Kimwe mu cigwa nigisha muri universite ni cigwa citwa ethique chrétienne. Ni icigwa gihamagarira abanyeshuri kutagwiza ubumenyi gusa, mugabo kuraba ko buriko burahindura ingeso zabo. Uwo n'umwitwariko abarezi dufise, ngene abantu umuntu ashobora kubigisha bakabincabwenge, mugabo hageze ko baja mu buzima bwabo bwa misi yose, hageze ko bazezwe amabanga y'igihugu, hageze ko baba abarongozi mu ngo zabo canke mu kibano, ugasanga ariko baragira inyifato zitawomengana abantu batigeze baja no ku ntebe y'ishuri. Rero uwo mwitwariko urakomeye cane no mu gihugu. Hanyuma Yakobo rero niwo mwitwariko yari afise. Yari afise umwitwariko uvuga uti mbega ni gute ivyo twizeye, ubutumwa twumvise, amajambo twumvise twashira mu ngiro. Rero nabivuze kuva igabane ca mbere umurongo wa 22, nari nahavuze havuga ngo kandi muba bakora ivy'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha. Undi murongo ugaragaza ko uyu mwitwariko ukomeye ni igabane ca kabiri umurongo wa 17, avuga ngo niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Ngaha Yakobo ariko arerekana ko umuntu yoza akavuga ngo afise ukwizera, mugabo atabikorwa bigaragara biriko biragaragaza ukwizera, ukwizera kwa gupfuye. Hariho abantu bamwe biyumviye bati Yakobo noneho atubwiye ko tuzoja mu ijuru tuhemerwa n'Imana kubera ibikorwa. Oya, sico yaravuze ko ukwizera, umuntu amaze kwizera bitagumira aho nyene, ho ukwizera ko Yesu yamupfiriye, ukwizera ko Yesu yamubambiwe, ko Yesu yamuhari ivyaha, mugabo ko hariho ingaruka ikibikurikira. Kandi marabonye no mu vyete vya Paulo ingene yarashimikira cyane ku vyizegwa, ingene abantu bakwiye gutahura Kristo, mugabo kandi agashimikira n'ingene uko kumutahura kumwizera bikwiye kugaragarira no mu ngeso. Nibaza ko mbere ko mbandanya mvuga izindi impanuro Paulo Yakobo yatanze, novuga nti natwebwe izo biratwerekeye. Ni kenshi mu ishengero usanga ijambo ry'Imana rivugwa, mugabo ugasanga abantu bariko barashira mu ngiro ijambo ry'Imana babwiwe. Ugasanga hariho ingeso mbi, ugasanga hariho urwango, ugasanga hariho amacakubiri, kandi abantu babwiwe neza ko Kristo duhamagarira kugendera mu bumwe. No mu gihugu cyacu nuko nyene harabikorane vyinshi, mugabo ugasanga hageze ko abantu baja mu buzima bwabo bwa misi yose, ugasanga bariko baragendera mu nzira zidahimbara Imana. Rero Imana idufashe twikebuke kugira ngo ijambo ry'Imana turishire mu ngiro. Mbega none nizihe mpanuro nkora mutima twokura muri kino gitabo? Kigitabo bwa mbere usomye umurongo wa mbere, natangaje n'ingene Yakobo yidondora.
Yakobo mwumvise ko ari umuntu akomeye, Yakobo mwumvise ko yavukana na Yesu, Yakobo mwumvise ko yarongoye ishengero i Yerusalemu, Yakobo mwumvise ko yari umuntu umuhanuza jambo, yarongoye inama, yari inama idasanzwe Yerusalemu n'ibindi. Mugabo ngaha ariko aridondora avuga ngo Yakobo umushumba w'umwami wacu. Yidondora avuga ko ari umushumba, umesclave. Igitangaza handiko ndahasoma navuze nti abantu b'Imana bakino gihe, abarongozi bakino gihe, abantu Imana yahaye uburongozi bukurongora abandi barekwiye kwigira kuri izi nararibonye, ingene zitishira hejuru, ingene amazina bitwa bateyahagarara ko nkaho menga nayo gucinyiza abantu, mugabo namazina abakwiye kuba amazina yo kwera abandi. Rero Yakobo nategwa isoni n'ukwidondora ko ari umushumba, ko ari umuja, uko uri kurasoma haba muri mu Congereza canke mu Bibiliya y'Ikigiriki ubona iri jambo risigura umuja, umesclave. Mbega none uri kuranyumviriza, Imana yateye iteka ugahabwa amabanga kanaka haba mu gihugu canke haba mu ishengero, mbega wumva ubwo burongozi Imana yaguhaye uri umukozi uri kurakorera abandi canke usanga ahubwo hariho ipete wihaye abantu badashobora n'ukwegera? Oyaye reka twigire kuri Yakobo ingene ari ntumwe idasanzwe, mugabo ingene aciye bugufi akidondora ko ari umuja, ko ari umukozi w'abandi. Iyo ni ikintu ca mbere cantangaje, kandi natwe ikigiye dutangaza no musa abantu bariko bariyita ko araba reverend pasteur, bariko bariyita ko araba apotre, bariko bariyita ko araba prophète. Ego ayo matitre mbega bariko barayahamagagwa, babona bariko barakorera abantu canke babona umenga nibiti, ahubwo abantu bakwiye kububahira no kubatinya. Imana idufashe cyane. Reka rero nje mu idonido ry'impanuro Yakobo atanga. Impanuro ya mbere aduha ni impanuro yo kwihanganira amageragezwa. Kwihanganira amageragezwa urabibona igabane ca mbere umurongo wa 12 avuga ngo hahiga umuntu yihanganira imugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igisibo c'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Haraho umuntu ahura n'ibigeragezo agacabona umenga Imana yamutaye, haraho umuntu ahura n'ibigeragezo n'amageragezwa agacabona umenga Imana ntiri kumwe nawe, abo gatangura kwiyagiriza n'ivyaha. Mugabo Yakobo ariko arandika yerekana ko abantu bashigwa n'ibigeragezo ari ibintu bibaho mu bizera ko bakwiye kwihangana. Igabane ca gatanu ho haca atanga n'uburorero ati murabona ngene umurimyi arinde ari yihanganye umurima wiwe kugira ngo uhere. Kandi karo ka kabiri atanga avuga ati mwarumvise kwihangana kwa Yobu. Nkabibutsa ko abo yariko arandikira kubera bari Isirayeli amakuru ya kahise bari bayazi, ni kuvuga bavuze Yobu, bavuze Eliya nkuko mukangiranda muvuge, naho nyene abisirayeli baravyumva. Rero atanga ubwo burorero ku murimyi, akongera agatanga karorero kuri uyu Yobu ingene yihanganye. Yobu kubamaze gusoma ico gitabo yari yihanganye, harimo n'abasoma igitabo ca Yobu bakabona umenga ni imigani, mugabo ubonye hari undi mwanditsi yongeye akavuga kuri Yobu woshira makiya ukavuga uti Yobu yarabayeho. Hanyuma rero Yobu yari yihanganye, ivyamushikiye ni ibintu byari biteye ubwoba kubera ubutunzi bwiwe yari afise bwaraheze bwose, abana bose yari afise barapfa, hanyuma n'umubiri uragwara cyane wuzura ibisebe, gushika naho umugore we amubarira ati fumutuka Imana upfe. Mugabo mu nyuma Imana iramukiza, yongera iramushumbusha, iramuha abandi bana. Hanyuma rero Bibiliya isozera uko rasoma muri Yobu 42 Imana imushumbusha inshuro kabiri y'ivyo yari yarabuze. Hanyuma aha rero Yakobo we wamugaruka akavuga ati mwarabonye ingene Yobu yihanganye n'ingene Imana yuzuye ubuntu n'ikigongwe. Rero umuntu ariko araca mu mageragezwa nagomba agira kwihangana kw'Imana yabanye na Yobu ari yiri kumwe nawe. Akandi karoro ka gatatu atanga Yakobo nyene ko kwihangana ni kigabane ca gatanu umurongo w'10 ahavuga ati abavugishijwe mu izina ry'Umwami Imana bababere icitegererezo bene data co kubabazwa no kwihangana. Ngaha karero hagira gatatu atanze amaze kuvuga ku murimyi akavuga kuri Yobu, avuze muri rusanga bavugishijwe n'Imana mu izina ry'Umwami wacu.
ingene bihanganye, ingene bababajwe. Rero nongenda ivuge abantu b'Imana, abantu bihangana, abantu bavuga ukuri barahamwa, kubera inosi irimwo umwijima kandi inosi irimwo ubukozi bw'ikibi, kuburyo buko umuntu ariko araharanira ukuri, ariko aravugisha ukuri, ariko arerekana urukundo aho abandi bariko barerekana urwanko, uyo muntu arahamwa, mugahamagariye kwihangana. Ngivyo rero izo mpanuro zo kwihangana kandi nazo zatwerekeye muri kino gihe. Impanuro igira gatatu ni impanuro ijanye no gushira mu ngiro no kwitwararika aboro n'abakene. Tuyisoma igabane ca mbere umurongo w'indwi aho birivuga ngo idini tunganye itagira gasembwa imbere y'Imana data wa twese nukuraba imfuvyi abapfakaze mu mashwa yabo no kwirinda ngo ntitwanduzwe n'isi. Ngaha Yakobo ariko arahanura abantu ko batoguma bavuga ngo barafise amadini ateye imbere, barafise amadini yubatse neza n'ibindi, mugabo ko kwitwararika imfuvyi n'abapfakazi. Nukuvuga abantu abo nikora, nuvuga abantu bakenye. Ijambo ry'Imana riraduhamagarira kwitwararika. Mugabo nkiri ngaha nyene nagomba ko dutora impanuro y'umwandisi umwe yanditse avuga kubijanye no gufasha abantu. Ariko mbere ko nayivuga, reka ndabereke ko uyu mutima wo kwitwararika aboro, umutima wo kwitwararika abashonje na Yesu yarawugaragaje. Muribuka ko yagaburira abashonje, muribuka ko yavuze ati murahiriwe niyo mwagenda kuraba abagwaye, niyo mwagenda kuraba abapfunzwe, niyo mwambika ababuze ico bambara. Mugabo usomye muri Luka 4:18 ubona ko mu vyazanye Yesu mwisi no kufasha no kuhagarikira abuze ikibahagarikira, ko Yesu nabo nyene aribo bamuzanye. Ubona Luka 4:18 havuga ngo muhemu uhare kuri jewe niyo catumye ndobanuza amavuta ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye, no kuremesha abantu umwaka, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Ngaha tubona ijambo ry'Imana rivuga kuri Yesu Kristo ko yaje kumenya kubwira ubutumwa bwiza aboro, hanyuma umworo ubutumwa bwiza bwuzuye akeneye n'ubutumwa bukora ku mutima wiwe, mugabo kandi n'ubutumwa bukora no ku buzima bwiwe, akaba umuntu ateye imbere canke akaba umuntu abayeho mu buzima bubereye, umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Mugabo kuri iki cyo gufasha nagomba ntanga impanuro uwitwa Colbert Steve hamwe na Brian Fickett batanze mu gitabo cabo citwa When Helping Hurts canke Réduire la pauvreté sans blesser les pauvres. Nuvuga yavuze ati umuntu arashobora kugenda gufasha umuntu akenye, kibano gikenye, mugabo ugasanga aho kubafasha abandanije abakomeretsa, abandanije abatsitaza, kubera kumbure mu kubafasha abanje kubasuzugura, mu kubafasha abanje kubaka uburenganzira bwabo. Rero muri ko muriyumvira ikijanye no gufasha aboro, ikijanye no gufasha ibibano bikenye, no kwiyumvira bagateka kabo kugira ngo ubafashe kwiteza imbere, ubafashe kwiyumvira neza, ubafashe guha agaciro ivyo bafise, hanyuma kandi ntuhavuba umuntu agomba abe bagomba bashika abaja bawe, mugabo ubafashe kubateza imbere no kugira ngo bazohave bikorera bategura ubuzima bwabo bonyene mutari kumwe. Ngiyo rero impanuro igira gatatu tubonye muri kino gitabo ijanye no kufasha abakene, nkuko biyayivuze ngo idini nziza, idini tunganye niyitwarika imfuvyi n'abapfakazi. Birashika mishengero ugasanga abantu barasigura ijambo ry'Imana neza, ugasanga abantu barasirimba neza, ugasanga abantu baraja mu masengesho umwanya muniniya, mugabo ugasanga aboro bari hagati yabo ntaco bariko barabiyumvirako, ntibariko barafashanya. Cyangwa asanga iryo shengero riramaze imyaka 10, mugabo kibano babayemwo hariho abantu bakenye cyane, ntibariko bariyumvira ico bafasha. Rero ijambo ry'Imana duhamagarira kutitwarika gusa
gusoma Bibiliya no gusenga mugabo gushira mu ngiro ijambo ry'Imana dusaba kandi harimwo no gufasha abakene. Reka turabe impanuro yindi pa Yakobo atanga. Muzukora atanga impanuro nyinshi mugabo reka turabe impanuro yindi atanze. Yaravuze kubijanye no kugumya ururimi, aravuga ngene zakwiye gucudika n'isi, aravuga ngene tuko turategura imigambi dukwiye kwama tuvuga uti Imana ni yabishaka n'ibindi. Mugabo reka nshimikire kuri impanuro mpava ndanhereza ko ni impanuro ivuga ku gusenga. Tubisoma mu higabane ca gatanu aho Yakobo avuga ati umuntu niyaba nezerewe naririmbe, umuntu niyaba agwaye nahamagare nasenge, ahamagare abazezwa shengero baze bamusengere bamusiga amavuta hanyuma ngo azokira kandi ngo asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Hanyuma akarero batanga muri kiyewe ca gatanu batanga akarero kuri Eliya ingene yari umuntu nkatwe ngo agasenga Imana hanyuma Imana igahagarika imvura kamara imyaka 3 itagwa mu nyuma arasenga Imana imvura iragwa. Hanyuma nyene akavuga ngene ukwizera k'umugororotsi gufise ikimazi kuri vyinshi. Rero ubuzima bwo gusenga umuntu wese arabuhamagariwe kugira ngo Imana imutabare. Kandi ngaha twabonye ko ugusenga gushobora kwiza umugwayi kandi ugusenga kugira ikimazi kuri vyinshi. Haraho umuntu yokwibaza ati oyaye amashuri yanje arashoboye kumbeshaho canke amafaranga yanje arashoboye kumbeshaho canke ubumenyi bwanje n'ubukerebutsi bwanje birashoboye. Mugabo ijambo ry'Imana rirekana ko gusenga kwizigira Imana bihambaye cane ari ikintu ntasubirizwa. Reka rero twibaze kano kabazo gakomeye ndiko ndasoma kino gitabo niyumviriye. Naka kari kugabane 5 kuva kuri 14 gushaka 15 aho Yakobo yavuze ati niyo hagira umuntu agwaye natume ko abatama bishengero ngo bamusiga amavuta yerayo bamusenge mu izina ry'umwami wacu bamusengere hanyuma ngo ukwizera kuzokiza gufatanije no gusenga kuzokiza uwo mugwayi. Rero akabazo kabaza kati mbega uyu munsi birakenewe ko mu gusengera abagwaye tubasiga amavuta, birakenewe ko tubaha amazi bakanywa amazi canke tukabasuka kwa amazi, mbega birakenewe ko hari nabandi bashiramo n'umunyu n'ibindi. Mbega amasengesho arakeneye ibindi bintu biyafasha ko ngaha twabonye Yakobo yavuze ngo uyu mugwayi bamusiga amavuta. Ikinda kibaje kubera muri kino gihe hari abantu mu gusengera abagwaye bakoresha amavuta cyane, bakavuga bati twadonsa amavuta yavuye muri Israel, amavuta yerayo agugwa amahera menshi. Hanyuma ati ayo mavuta rero tuyagusiza ushukira. Ingorane iri muri iyo nyigisho nuko abantu bacabona ko ayo mavuta hari ubundi bushobozi budasanzwe afise. Ego nivyo igihe hari umugani Yesu yaciye w'umusamariyakazi, umusamariya w'imbabazi, igihe ngo yariko aragenda ariko arava Yerusalemu arenganiye Yeriko ngo abona umuntu yaguye mu bambuzi, hanyuma umusamariya ngo aramufata aramusiga amavuta. Byumvikana ko amavuta arafise akantu k'ubuvuzi, ni kuvuga amavuta arashobora korosha umubiri n'ibindi. Mugabo aya mavuta tuko twabonye ngaha Yakobo yavuze ngo mumusiga amavuta mu izina ry'umwami wacu, ngo hanyuma ngo uyu muntu ngo ukwizera hamwe no gusenga ngo bizomukiza. Nagomba rero mvuga ibintu bibiri. Icambere, Yakobo nariko arashimikira cyane kuri aya mavuta kubera umugwayi kuri 15 acabana nyavuga ati umugwayi azokizwa niki? Ati umugwayi ntazokizwa nayo mavuta. Bibiliya iratomoye neza muri kino gitabo ngo azokizwa no gusenga hamwe no kwizera. Igira kabiri nuko muri kino gihe abantu usanga ayo mavuta bariko barayadandaza. Ugasanga umugwayi yambwiye ngo rihamahiranga no kunuku tugure ayo mavuta hanyuma tubone kuyaguha. Kandi tuzi ko Imana ikiza abantu bayo ku buntu. Imana ikiza abantu bayo ku buntu. Iyo umuntu afashe ingingo yo gusengerwa kubera kumbure kwa muganga vyanse, hanyuma akizigira Imana, abantu bamusengera nta yandi mahera bakwiye gutangisha. Mugabo iyo umuntu agiye ku Mana ahandi hose byananiranye, ni kuvuga Imana imukiza ku buntu.
biravuga neza ko iyo ngabire yo gusengera abagwaye abantu baba bayihaye ku buntu badakwiye kuyidandaza no kwicuruza. Rero ndabivuge, amavuta canke amazi canke umunyu izo ntibikiza, ivyo kandi si ibikoresho bifasha mu gusenga. Hanyuma mpwemu yaramutse akurongoye gukora ico kintu mu mwanya umwe, si ikintu gikwiye guca kiguma cigarukiriza, oyaye mugabo ni ikintu kikwiye kuba rimwe kikaba kirijanye. Kuko ba Paulo n'intumwa ntitubona ahantu havuga ko imbere yo gusengera abagwaye babanza kwibangikanya ayo mavuta. Oyaye turabona neza n'ibitangaza Yesu yakoze ko ataguma yibangikanya amavuta. Oya, Yesu hamwe yaravuga ijambo gusa, ahandi akarambira kwiganza, hanyuma umuntu agakira. Rero umuntu kugira ngo akire asengewe bisaba kwizera, kandi bisaba ko uyo muntu yihana. Kuko Bibiliya yavuze ngo ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza uwo mugwayi, ngo mwaturana ivyaha vyanyu kugira ngo mubone ukira ingwara. Birashobora gushika ugasanga umuntu ariko araseserezwa n'abadayimoni kubera icaha kanaka uyo muntu yinjiye mu mutima wiwe, bikamusaba kwihana no kuvavanura n'iyo ngeso mbi. Naho rero ubona neza Yakobo ivyo ariko aravuga atariko arashimikira kuri aya mavuta, ntaho umenga ayo mavuta afise ubushobozi budasanzwe bundi. Oyaye umuntu akira ingwara kubera yizeye Yesu Kristo. N'aya majambo rero nshimye guhereza ko ndabereka ko by'ukuri Yakobo ariko atubwira impanuro zo mu buzima bwacu bwa misi yose, ngene ijambo ry'Imana dukwiye kurishira mu ngiro. Hanyuma kabiri umurongo wa 17 havuze neza ngo ukwizera kutagira ibikoko wagupfuye. Ni kuvuga ukwizera kwacu reka kugaragarire mu bikorwa, ntibugaragarire gusa mu byo twatura, mu byo tuvuga, ariko mu ngeso zacu bigaragare ko twizeye. Mbega none byoshoboka gute? Bishoboka mu gihe umuntu by'ukuri yihaye Yesu neza, hanyuma akamwumvira. Niho Yesu afata ikibanza cyambere mu mutima wiwe, hanyuma Yesu agaca agenda ahindura ubuzima bwiwe, mpemu yarakaza agenda ahindura ubuzima bwiwe. Nuko rero nico turangiriza ko nifuriza abamaze kumenya Imana ko bogaragaza ivyamwa ko bamaze kumenya Imana, hanyuma kandi n'abarongozi ndabahamagarira kwigira kuri Yakobo, ngene aciye bugufi, ngene yemeye kwakira kwidondora avuga ko afite titre yo gukorera abandi y'umushumba. Imana idufashe. Turaguhaye icubahiro Mana Data wa twese, tugushimiye bw'ubutunzi buri mu ijambo ryawe, tugushimiye kino gitabo ca Yakobo. None sengeye umuntu wese ariko aranyumviriza kugira ngo umushoboze kwama ivyamwa bikwiranye n'ukwizera. Ukwizera gushigwe mu ngiro. Mana uturinde uburyarya, Mana uturinde ingeso mbi mu ishengero, ariko tubone ubuzima buhindutse mu ishengero, tubone ubuzima buhindutse mu bizera. Urakoze kandi turasenze ngo dushoboze kwitwarika abakene, dushoboze kwitwarika imfuvyi n'abapfakazi nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Urakoze Mana, turi gushimiye kandi ndasengeye umuntu agwaye yariko arumviza iri jambo akumva neza ko ugusenga k'umugororotsi gukiza, gusikimaze kuri vyinshi nk'uko wakirije abandi, nk'uko wagiye ukiza. Mana ndamusengera kugira ngo ahari yakirukira kuvuye wawe. Izina ryawe turayihaye icubahiro, ubu niwe dashira mu izina ryawe Yesu. Amen.